Mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2022 ushira uw'ibihumbi 2023, umwaka uzotangurana n'ukwezi kwa Mukakaro, hazotegerezwa kuba habonekamwo amafaranga akoreshwa n'amashirahamwe yose hamwe n'ibisata leta yashizemwo amafaranga. Mwikete yarungikiye abashikiranganji bagenziwe, umushikiranganji w'ikigega ca leta yavuze ko ari ibisata vyose vya leta nka Istebu, ikigega gifasha mu vy'uburaro, igisata kijejwe inyubako, amabarabara no gutunganya ibisagara, igisata kijejwe ivy'ubutare n'ibindi. Amashirahamwe ya leta nka Onatel, Mutuelle, Regideso n'amashirahamwe leta ifisemwo imitahe nka Sokabuna, Ineses nayo nyene aregwa n'iyo ngingo. Muri iryo kete ryo kuwa 14 Ntwarante, umushikiranganji w'ikigega ca leta aranamenyesha ko amafaranga ayo mashirahamwe n'ibisata azoba ategekanya gukoresha ku mwaka azoza arashigwa mw'ibanki nkuru y'igihugu. Inyungu ibisata vya leta bironka nayo bigiye kuza irakirwa n'ikigo OBR. Abahinga mu vy'ubutunzi basigura ko iyo ngingo yategetswe n'umukuru w'igihugu nk'uko biri muri iryo kete ari uburyo bwo gusuzuma amafaranga y'ayo mashirahamwe n'ibisata vyose, akaba n'uburyo bwo gushaka kwereka abakurikirana ivy'Uburundi ko ivy'amafaranga y'igihugu bitunganywa ku mugaragaro. Kubwo abahinga baganiriye na RPA, iyo ngingo ntibereye ku mashirahamwe yose yavuzwe kandi ishobora kuyateza ingaruka mbi. Abo banonosoye ivy'ubutunzi baranerekana ko iyo ngingo ari iyo guhuma amaso amakungu, bakavuga ko yatanguriye hatariho kuko hari ayandi mafaranga menshi asohorwa na leta n'ayandi yinjizwa na leta ariko atawuzi ivyayo atari abayakoresha. Uwo mwihwezo w'abahinga mu vy'ubutunzi akaba ari wo tuzobashikiriza mu makuru yacu y'ejo.